hariya gahati nafuye we mutaha ni sawa ni sawa mutaha ni sawa ni sawa ni sawa sawa kuko wabaye umusore no uno wabaye umusore imyaka yajyanye imyaka urayijyanye nibyo ngubu mu bagaso imwe wantayirera inyama ari waho ya nkumva inyama ari waho kwanzira ranze no kurusha iwanje Bichari Mzee sawa ni siko naramutse uko ari sawa uko ari sawa ariya ahetse ihera ku Hello bakunzi ba FTV turabaramukije mwese aho muherereye hose haba mu mahanga canke mu makungu nkuko mubandanya kubikora neza turabahaye mwiriwe nkuko mubibona rero no munsi twasubiye kuza nkuko twama tubikora mu kumenyekanisha ibintu aho bigeze kuri FTV twaje ku Mutama yigeze kutugehera muri anniversaire muravyibuka yatugehera muri anniversaire nyuma turamuzanya amafoto no munsi naho haje numuzukuruza yiwe canke mu vacances ari mu Burundi numuzukuruza yiwe reka tumuhe ijambo abaramutse n'Umutama tumuhe ijambo nawe nyene abaramutse turanye ejo mwoshobora gusubira kwimenyekanisha FTV nkuko mumaze imisi mubikora tuyandikwa Kennedy Mutama turabaramukije Mutama nawe ndabaramukije n'ugweze gwiza mumeze neza meze neza akiri urabize Umutama w'imyaka 93 ubuzima bw'ibintu meze nko 90 gusa aho 50 ubungu imyaka ndayijanye ego Mutama tugira ko tukubaza wavyakiriye gute kubona umuzukuruza wawe usubiye kumubona mu Burundi ko ndavyakiye Imana yabiteguye ku bushobozi bwanje ntabyo yashoboye Imana biga byose nuko Imana itaboneka nawe bipfukamye nkahezagira ko akikaye nkabona umuzukuruza n'icyo n'iki ubwo uburambe bw'Imana Kennedy wavyakiye waryohewe kubona sokuru nawe byagushikiye gute byumvise gute si sokuru ni sokuruza ya anniversaire wayibonye gute kwanza neza byari biryoshye sokuru nkuko mbere bakurungikiye agakado ka foto uno munsi naho urabona ko umwuzukuru wawe yahashitse umwuzukuruza wawe muratobarira nkuko mubibona umwuzukuruza wawe yashitse ngaha yego ashobora kugira akajambo dibaza umuryango we yaramutumye ababanyi n'abagenzi ashobora kugira icyo akubwiye kameme nk'umuntu yaje ava hariya mutaherukana kera tumuha ijambo agesi ya mbere tubana na sokuruza nari naje kumuraba ubushize nibaza intasho zose nazimuhaye gusa no munsi nagarutse kubera hari umupasiteri yitwa Murumba umupasiteri niwe yamaye akantu ngo ndamuzane sokuruza kuko yaramuryoheye ngo Umutama ngo ashaje nkuko akaba akivuga nkuko wavuga sokuru barabonye ifoto twigeze kukuzanira ngaha rero ngo hariho umuntu nkuko mu makungu abarundi bariyo vraiment babandanye babikora neza turabashimiye cyane kumvira ku muntu w'Umutama nk'uyu bagaca bamurungikira agashimwe urabona ko baje bitegekanyije akantu nkuko abivuze umuzukuruza wawe umupasiteri ari hanze yabonye ukuntu ngana n'ukuntu uryosha amajambo uganirira abarundi n'abari mu makungu bose ukabaganirira yararyohewe cyane babandanya barafasha n'imfuvyi barafasha n'abapfakazi n'ibintu byinshi rero yakuzaniye agashimwe no munsi uwo mupasiteri bashobora kumushimira yumva igiswahili sinzi ko igiswahili mu cumva ushobora kumushimira bivanye n'ukuntu zo wavyakiye nashukuru napiga asante sana hapa. Mungu kubariki, Mungu kubariki.
Hapa naona hii miaka namaliza ni nguvu za Mwenyezi Mungu. Haiko nguvu za binadamu, ni nguvu za Mwenyezi Mungu. Sasa Mungu awabariki sana kwa kunitumia. Hii pongezi mnitumia hata familia yangu iko hapa Bujumbura. Ndabaelewa mzuri. Nabo watafurahi mzuri. Mungu wasaidie sana. Hakimu mume ananikumbuka. Hivi unanikumbuka leo na siku ile utanikumbuka. Kwa kumbuka Mwenyezi Mungu, Mungu awasaidie. Napiga shukrani sana kwenu. Na Mungu awe mbele yenu. Najua kwa Pastor Murumba. Jina yake ni Pastor Murumba Balongelwa. Sasa mimi sikuwa nafahamu jina lako. Basi jina lako iko Pastor Murumba. Na mimi hapa mimi niko Ndinda Nyongolo. Ile jina Ndinda Nyongolo ni baba yangu. Ile jina sikia Nyongolo nilipangwa na Wakongomani. Mimi niko Murundi. Jina baba na mama niko Kiraga ya Muremu. Jina wazazi bangu Ndinda Nyongolo nilipangwa na Wakongomani. Nashukuru sana. Akajambo ugira uherekeza sokuru ubona gute? Kushimirwa mirungi kiagashimwe. Ni kutoa shukrani kwanza kwa mtu mwenye alijifikiria kumtumia babu nani hii. Ni kama shukrani tu, sina maneno ya mingi ya kusema tu. Mungu ambariki na amzidishia wakumbuke na wengine. Lakini sana babu tunaona amezeeka, amekula bugali ya mingi. Akikula bugali na mimi tena piga shukrani. Hapa sijui miaka mimi maiza 93. Sijui kama Mwenyezi Mungu atanisaidia imaze miaka 94. Itakuwa nguvu ya Mwenyezi Mungu. Tubashimira cyane, tubashimira Mutama yaryohewe cyane. Yaryohewe kubona abantu bari mu makungu vraiment bandanya gushigikira abarundi batagira ukuntu bifashe ari imfuvyi arabatama bashaje. Mutama afise imyaka myinshi cyane. Reko tubashimire cyane, tubatera intege cyane. Uza ashoboye afashijwe n'Imana ashoboza abandi. Turi mu nzira imwe yo kuja mu ijuru. Tubashimira kuri FTV, mwandanye mubikora mugira subscribe, share na comment. Ego tubashimira cyane. Kuri mikro yari YC the best. Ciao.